murakoze turashaka gukora tangorane reka noneho je dusaba atwakira abashitsi badushikanire umushitsi hano witeka yatugendeye uno munsi turabahaye ikaze rero ntikirirwa duteba uno munsi ntidutiba nta n'umwanya tuza kuganira urimwo reka tuje tubasabanya ko bamushikiranganje mufata ijambo muduhe imvo n'imvano nk'uko babivuga mutubwire icatumye mutuzaniye integuro y'ibwiye kugira ngo twebwe abashinga amateka ego murakoze hariho ni rapport de la commission rapport devant communal des travaux analyse du rapport définitif d'audit de la gestion des projets rapport définitif d'audit murakoze kuba mundi yakara iyi rapport rero mutubwire mwebwe ivyo mubona nyamukuru kumbure tuganirira ko amadefi mushobora kuba mwarabonye canke ahantu mwabonye de facilité n'ivyo mubona kumbure mwozohanura kugira ngo ibintu bigende bimera neza kurushiriza muri aya maprojet uko muri amaprojet atatu kugira ngo ibintu bigende neza aho mubona definihe muri no rapport ijambo ryonya kwa mushikiranganje murakoze cyane nyariteka umukuru n'amashinga amateka Burundi kumpa ijambo nyaricubahiro bana mushora byose nyariteka umukuru n'amashinga amateka Burundi mwubahwa cegera cyambere cy'umukuru n'amashinga amateka Burundi mwubahwa bashinga amateka mwubahwa bakozi bo mu n'amashinga amateka muri hano mwubahwa abamenyesha makuru mwese ndabaramukije amahoro y'Imana nk'uko mubisabye nyeniteka mukuru n'amashinga amateka y'u Burundi twashimye kuza kugira ngo tuganire ku bijyanye n'amaprojet asanzwe ariko arakorera ibikorwa mu karere ka Bugesera n'ubusakita Bugesera hagizwe n'intara ya Kirundo ya kera Ngozi ya kera hamwe n'igice ca Muyinga rero ayo maprojet amusanzwe natatu mugondo ngiye kuvuga imwe nta bibazo ifise yararangije n'ibikorwa ndavuga amaprojet abiri Patareb na Padekaye kuko niho nyamukuru ibibazo vyagiye biribonekeza rero mpereye kuri Patareb ni projet yatanguye mu 2018 yari kurangira mu 2023 tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu yari ishimikiye ahakuru ku bijyanye n'uburimyi guteza imbere abarimyi mu kubigisha na cyane ugwaruka kubigisha kungene bo kwiteza imbere ibijyanye no kugazura imyonga hamwe n'ibijyanye no kuvomerera ku misozi ntanguye ku kijyanye n'uburimyi kuko bigenda bikwegana chanja ku kijanye no kugazura imyonga ikijanye no kugazura imyonga hari hategekanijwe umwonga wa Nyavyamo uri hagati ya komine ya Kirundo na Ntega za kera ibikorwa byaratanguye bijanye no kugira aménagement y'uwo mwonga ariko bigeze hagati harabaye ingorane iturutse yuko basanze isi rosoro dimare ete turbe no kuvuga yari igizwe n'ibizuku bigatuma rero hashaya cyane nikimenyamenya abahati canke bahavuka barazi yuko hariho tracteur yanyikiye yo Burundi n'ubu niyo nikiri rero bigemaze kugenda gutyo barabonye yuko ivyo bikorwa bitobandanya
baca bavuga ati none tugire gute ko twatuje gufasha abenegihugu bari mu micungara kugira ngo waruzuba rwama rubakubita akabura ico bafungura baronke inyishu barime mu mwonga. Baca bavuga bati ko bigenze uko mwonga dufashe imisozi yegereye yaciye iboneka ku mutumba wa Rambo n'uwa Bugere hariko harakogwa ibikorwa vya irrigation collinaire kugira ngo ibinyishu kukitakunze. Rero ico novuga ngaha nuko turavye umwanya usigaye kubera ko Patarebe igomba kurangiza ikiringo izorana ikiringo hasigaye amezi 2 ni kuvuga le 30 juin 2026 izobirangije ikiringo. Turavye rero ibikorwa biriko birakogwa muri iyo mitumba bijanye na irrigation collinaire musanzwe ivyo bikorwa vyoheze navyo ku itariki byari kuba vyaheze ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane mu 2026 mugabo harongerejwe ikiringo c'ukwezi kugira ngo ivyo bikorwa birangire neza bizoherane n'itariki 31 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka nyene turimwo. Rero turavye ivyo bikorwa kugira ngo birangire neza hari ibikoresho bimwe bimwe bikenewe ndavuga nka les panneaux solaires zifasha kugira ngo amazi ave mu kiyaga aduge kuri iyo misozi zizofasha gusunika amazi ngo aduge ziri i Dar es Salaam niyo zigeze. Hanyuma turavye ikitugoye no musi ngaha nuko twasavye exoneration au niveau ya OBR kugira ngo ivyo vyuma vyo bikoresho bibe exonere vyindire mu gihugu atankomanzi. Rero turacarindiriye ubwo ruhusha rwa OBR kugira ngo bishobore kwinjira, ariko turizigiye yuko nabo nyene turavugana bariko barabikurikirana kugira ngo ntihazogire icononekara. Hanyuma hariho uyundi mwonga nawo wari ukeneye rehabilitation hasi nabivuga ko vyinshi kubera ko ni Mare Kabuyenge barahazi bamwe kandi wari umwonga munini ya cane wosahiriza bene gihugu uri kuri 239 hectares. Uyu warabaye rehabilité sans problème abene gihugu bari kukivi muri uwo mwonga. Tugiye kuri irrigation collinaire proprement dite ko iyi ya mbere nababwiye yari irrigation yabaye kubera ko vyanse yuko bagira aménagement du Mare. Mugabo muri projet Patarebe harategekanijwe irrigation proprement dite irrigation collinaire kuri ya mitumba ikunda kubitwa n'uruzuba. Rero bafatiye kuri iyo mitumba kubera ko ni mitumba ikora ku biyaga kuri vya biyaga vyo mu Kirundo. Bari bace batora imitumba 5, umutumba witwa Ceru wo muri Kirundo 10 hectares, Mago wo muri Busoni 10 hectares, Ruranzi 10 hectares wo muri Busoni, Nyamabuye ya mbere n'iya kabiri wo muri Bugabira. Iyi mitumba rero igenda ikora kuri vya biyaga Cohoha, Gweru niho ikorako kugira ngo bafashe cagihe haza uruzuba rugakubita imirima bace bano nk'uburyo bashobora kuvomera akabandanya babamo. Rero ikorwa y'iyo irrigation collinaire ryatangwe mu 2021 mu bisanzwe byari guhera mu mezi 10 ariko byaragiye birikwega cyane ku buryo n'uno munsi ivyo bikorwa bitarahera. Icatumye nyamukuru imvo n'imvano yabitumye abagiye gutsindira isoko kugira iyo irrigation collinaire kuri iyo mitumba yose amafaranga yava muri BAD. Hanyuma kubera ko bateje kugira ivyigwa abari batsindiye isoko cavuga ati oya turavye amafaranga ntakwiye bisa yuko BAD itwongerereza amafaranga kugira ngo ibikorwa bikoreke. Hacaba impari BAD ikavuga ati oya ntabwo twobongereza amafaranga ko muri contrat oparava muri kontra ntibirimwo ko mu bitarimwo ntibikunda ko tubongerera amafaranga. Rero harabaye guharira birafata umwanya administration irajamwo twese turajamwo ministeri irajamwo baratinda baravuga ati ntacyo reka dukore. Ubu rero ibikorwa biriko birakogwa mu ngo mumva yuko ikiringo vyari gukorerwako cararenganye. Ikindi novuga ni kijanye n'isoko ryahawe. Hariho sosiyete y'Abahindi yahawe isoko ryo gukora iyo sosiyete yari yahawe ivyo bikorwa vyo gukora
iyi irrigation collinaire yasaba yuko haduzwa amafaranga aduzwa yari societe y'abahindi ngo caratorewe inyishu ubu bariko barakora. Hanyuma iyindi ngorane yabaye cyane muri Patarebe yatumye ibikorwa bigenda byikwega, hagiye hahindagurika cyane abakozi. Ni ukuvuga nk'ubu ubujeje gutanga amasoko haraciye imyaka 3 kuva projet itangwe 2018 atawuhaye gushika 2021. Mwumva yuko ibikorwa bitari gukunda kuko ubutanga amasoko atarahari. Hambavu yaho umukoordinatere wa projet nawe nyene yaratanguye muri 2018 mugo baje kumwevariwa barasanze ari incompetente baca baramukura muri 2021. Mwumva yuko habaye uruhombo runini kugira ngo basubire kurokita undi mukoordinatere n'uwo bazanye nawe nyene agira kabiri byagenze uko nyene bageze kumwevariwa basanga ari incompetente. Abo babiri uwa mbere yari Gerard Ndabemeye il a été déclaré incompétent. N'uwa kabiri nawe nyene yitwa Zeno Sandanikiye nawe nyene basanze ari incompétent. Bitwara umwanya birikwega ndariga basaba bakazana uwundi no musa hari yitwa Rufikiri Hermenegilde. Umva rero vyatumye ibikorwa vya Patarebe bitagenda neza, mugabo ubu harabaye kwivyukiranya ndiko biragenda neza. Muri make iyo ni projet Patarebe. Kuri Padekaye nayo nyene ibikorwa vyayo ahanini bishimikiye kuri vya bindi nababwiye: uburimyi, ubworozi, irrigation collinaire na aménagement des marais. Naho uko vyagenze naho nyene ntivyagiye bigenda neza kubera ko ama étude kubijanye na aménagement des marais cyane na irrigation collinaire, ama étude yamaze 3 ans yatwaye 3 ans kugira ngo ibikorwa bitangure. Ama-étude ari gutwara nk'amezi angahe yagiye gutwara 3 ans. Murumva icyo kiringo cyose ari ku ma-étude ibikorwa bicaguza gutangura bitevye. Ikindi naco ingorane yo muri Padekaye hanini abakozi bakora muri Patarebe nibo bongeye bagakora muri Padekaye. Mumva yuko yagira kubazwa ibikorwa vyo muri Patarebe ko vyabera amemta agaca bazwa n'ibyo muri Padekaye hari byaca byononekara kuko baba ari babandi nyene. Kumbe n'ivyo ariko ayononye muri Patarebe yaca agaruka kuvyonona no muri Padekaye, navyo rero vyaratumye bitagenda neza. Mu musanzwe ibikorwa nyezina vyari gutangwa muri 2018 vyari gutanga nyezina muri 2022 vyagiye gutangura muri fin 2024. Muba ko kwabaye uruhombo runiniya ku mwanya. Hanyuma ngiye ku bikorwa nyezina ku bworozi ko harimo ubworozi muri Padekaye bari basizemo igikorwa cy'uko hubakwa ikiraro rusangi cyo kwigisha abenegihugu muri iyo micungararo kungene bokorora neza. Cyategeza kujamwo ingurube kugira ngo bigisha abo benegihugu baho kungene bokorora ingurube neza. Byaragoranye cyane bivanye nuko umu-entrepreneur yari yatsindiye isoko ryo kubaka ivyo biraro, kuko ivyo biraro vyari habiri, vyari muri Patarebe kongera bikaba no muri Padekaye. Ngo ingorane nyamukuru yibonekeje muri Padekaye, ivyo biraro uwavyubatse vyose vyarabomotse, haba kuri Padekaye haba kuri Patarebe harasigaye utuntu dukeya, mugo kuri Padekaye byose byararundutse. Bimaze kurunduka murumva yuko byaciye bigora kubera iki hariho aparalele isoko yatanzwe y'ivyo bitungwa. Bene guhabwa isoko baravye kungene ikiringo kibaye kirekire, isoko itaratangwa neza kugira ngo baze kugura ivyo bitungwa. Baravuga ati no, ibiri muri kontra yo kugura ibitungwa uno munsi turinda kubihindura kubera ko ibitungwa iguma yiyongera. Reka duhindure tubigire résiliation du contrat dutangure bishasha. Basura ku résiliation contrat basura kugira shasha. Rero vyaciye bituma vyaciye bituma na ca gikorwa cari kuba cyo kubaka ca kiraro rusangi bihinduka. Bavuga ati no, ko vyononekaye nitwoguma muri ibi, ahubwo reka baba beneficiaire boje kwigira ngaha kuri iki kiraro, ahubwo ibi bitungwa tubibahe bagende kuvyororera iwabo. Niko vyaciye bihinduka.
bica bituma bizana impact novuga yuko si plus negatif mugabo hari icakozwe ko kuba beneficiaire kuko ubwa mbere ingurube zari zategekanijwe izivyara zari 630 n'imfizi 90 ariko uno munsi mvuga zaragabanutse kubera ko uwo mwanya wahaciye bakareziriya kontra ibiciro vyaciye biduga ayo zabari bategekanije ubwa mbere acaraduga ingurube zari gutangwa ziragabanuka zaciye ziva ku 630 izivyara zija ku 510 hanyuma imfizi ziva ku 90 ziza kuri 45 ubu rero isoko ryaratanzwe vuba na vuba reception igiye kuba kugira ngo ivyo bitungwa bihabwe les bénéficiaires mu murumva yuko hari abaciye babura kubera ko ikiringo cahaciye rero ivyo byose murumva yuko ari ngorane zagiye ziraba ariko kuri uwo mu entrepreneur yari yasindiye isoko yo kubaka ivyo biraro harategekanije audit mu maguru masha twege kuri kote y'iwacu inspecteur general amaze kugenda kuraba ivyari ivyo birabonekana yuko yaratirishije kubera ko vyarabomotse rero arategekanijwe kumwumviriza hanyuma n'ibihano bizomwagire kubera ko ubutunzi bwarahahoneye bwira ubusa ikindi kijanye muri padekaye ca aménagement des marais hariho mare yitwa Rucikiri yo muri Giteranyi hakabaho na mare yitwa Nyamabuno iri hagati ya Giteranyi na Bwambarangwe harabaye ibibazo biturutse kuki harabaye kwega ibikorwa biturutse kuki kubera ko umu entrepreneur yari atsindiye isoko kugira aménagement y'aya mamare abiri basanze yari umubeninwa uko babitubwiye uwo mubeninwa amaze gutsindira isoko aca yihereza umurundi kugira ngo abe ariwe agira execution y'iyo soko hama uwo murundi yaramuvuga ko yamuhemukiye kubera ko amaze gukoresha abo yakoresheje ntiyabahemba ibikoresho ntiyariha abakozi ntiyabahemba hatinda abakozi bavuga ati twe ntituguma dutonda tudahembwa turabiheba ukaba umwanya wikwega byabaye ngombwa yuko haba inama zitandukanye administration irajamwo ministeri irajamwo gutyo wa murundi aremera yuko yakoshereje wa mubeninwa ubu rero yaremeye kuriha bimwe biramaze kurihwa yararengeje moitié y'ibyo yategerezwa kuriha ariko arariha hanyuma haciye haba gusubira gutangura ibikorwa azero kugira ngo kubandanya gutangura azero kugira ngo ibikorwa bisubire bibandanye rero kuva mu kwezi k'umunani ibikorwa vyasuye 2025 ibikorwa vyarasuye birabandanya mugo mu bisanzwe mumva ko byari byatanguye muri 2024 hanyuma hariho na rehabilitation y'amamare notama mare yitwa Rugamura yo muri Kirundo na mare yitwa Ruyongwe iri hagati ya Vumbi na Gashoho na Kiremba iyo rehabilitation yageze neza kandi ibikorwa biriko birakorwa muri uwo mwonga ikindi kuri padekaye tateye ibibazo ni irrigation collinaire ngeze kuri irrigation collinaire mu vyegwa irrigation collinaire yo mu vyegwa yaza gusahiriza ibikorwa vya izabu kugira ngo bya bindi birabigorana kugira ngo turonke imbuto bashobore kugwiza imbuto naho bamuci iyi irrigation collinaire niyo yaza gufasha muri izabu icabaye rero nuko umu entrepreneur yatsindiye isoko ryo kugira irrigation ya vyegwa kuri rizabu we yisunze uko isoko uko bari abakoze ivyigwa babikoze arabikora yisunze ivyo abakoze ivyigwa bakoze hanyuma byari bikenerwa yuko bestara itangi y'amazi anama kugira ngo ishungure amazi yajana mu vyegwa hanyuma ayo mazi ace mu matiyo haba ico bita aspersion no kuvuga ko hamwe
nibaza yuko vuba na vuba iki ndababwiye cyo kicaye kugira ngo bize bigende neza. Ikindi nacyo ndababwira, hari igikorwa cyabaye gituma hari ibitagenda neza. Hariho irigasiyo imbere y'ahitwa Gatare na Rwibikara muri Busoni, abahanzi barahazi. Iyo irigasiyo imbere yarabaye n'intari biturutse ko umu-entrepreneur yatsindiza no kugira irigasiyo mu hantu nk'umuhinga we yarabona izokunda. Hariho rero aho hari ahantu usanga abatiyo ahurira kugira ngo bagire amajwi, haba amarogari cyane twari duce gushika 367. Utwo dutwe twahuriramo batubwiye bagenda bafatanya kugira ibihe irigasiyo ikunde. Abari ekipe yari iri kugira supervision y'ibikorwa by'iyo entreprise. Iyo ekipe ibyinterpreta ubutani. Uwo mu-entrepreneur wewe yaciye isoko ya byose kugira ngo yiriga ahantu mu Burundi yari mu maseke miliyari. Yari yapostiye kuri 5 miliyari ahiganwa n'abantu ba 5 miliyari 7 miliyari. Ume yari kuwemeza abari atunga. Munyuma ya ekipe igiye kugira supervision y'ibikorwa bavyete presubitari. Kubera iki mpagara muri iki cyongere cyo cyashobora byinjira. Ikijanye no kugira ayo marogari, ayo kugira amajwi y'abantu benagera ku dusite bitandukanye n'abateranya amacini. Hamwe byose hamwe byatwara unateguriye cyangwa mugabo ya ekipe de supervision ivyinterpreta nabi ikifata yuko kuri bwabo we satsa twasanze kamwe batotwara unateguriye bacavuga ati none umuntu batrakanere yoba yapostiye kuri 5 miliyari biti tubona ibikorwa byonyine by'aya marogari bizotwara n'unateguriye fatu wasasosanset n'umutegera bubaho baca babihabwa yuko bizotwara mu magahati 4 miliyari. Tugere kugaha dushobora kuza gusupervisa umuntu yatsindiye isoko kuri 5 miliyari kandi byari gutwara agahati 4 miliyari. Hacaja n'imari batikina kagatino jewe narabihambuye neza. Aya majwi yose amarogari yose kuzitwara unateguriye. Kigeri ibyo by'iwacu yuko ari unateguriye rogari n'ibisibyo habimari abubari abajejwe barabijyamo baca basanga by'ukuri uwo mu-entrepreneur ibyo yavuga byari byo. Mugabo umwanya wabaye muremure cyane ndetse n'umu-entrepreneur avuga ati je ndafite umwanya mwandishije tugomba kuza dusubire muri bishasha mwongera y'amafaranga. Ngo habaye impari nyinshi cyane habaye kumvikana. Ubu rero wa mu-entrepreneur yarasuye kugira ngo kuko aba ekipe de supervision anteri y'abakiriya yacivuga ngo basi nihanze uwa miliyari niba bari bahiganira amasoko. None uwa miliyari kubera ibintu bahuye kugeza ati miliyari. Rero ko bagiye bagusubira abajejwe proje barabonye yuko umuentrepreneur ari bubana ibikorwa. Rero tugiye no kugishyira mbata kugira ngo ibikorwa byose kubangana. Do iyi mission de contrôle cyangwa de supervision ubunye barayihagaritse kubera ko basanze n'umuntu bya padekanye bya patare ifite kandi utuntu twese twagiye turakora bivanye n'mission de supervision. Majambo make ntiwogeza kujyanye na dekisima nabyo dekisima ziko ziragenda neza urugero rumeze neza ashyize imbere
muherereye mukaba n'umushikiranganji ibyo mujejwe harimo uburimyi ubworozi, banyakubahwa abamenyeshamakuru, banyakubahwa abakozi bo mu nama nshingamateka duhereye ku barongoye abandi, banyakubahwa mujejwe umutekano hano muri iki kigo cyacu, ndabaramukije amahoro y'Imana. Mpagaze ngaha ku izina ry'umukuru w'umugwi atari hagufi yari mu rugendo rw'akazi kugira ngo nshobore kubashikiriza icegeranyo c'ivyo twayaze n'umushikiranganji yaje hano muri iki kigo mu nama nshingamateka. Kubera ko iki cegeranyo twagikoze mu rurimi rw'igifaransa, twagira tubasabe iteka natwe tugishikirize muri ubwo rurimi nyene. Murakoze umugabisha. Rapport d'analyse du rapport définitif public de la gestion des projets. Aya maproje yo muri Ministère de l'Agriculture de l'Élevage n'Environnement. Tumaze kubona nyirakorwa. Nigamaze n'umushikiranganji ko yemeye utunenge twagiye tuba mu nshuro mu biro y'imigambi. Iyi migambi tubibutse yuko ari imigambi ya leta, aya maproje ya finance sur l'objet public. Mu rwego rwo kwikorana n'igihugu usanga yifasha. Rero ibintu nyamukuru twabonye bituma izi projet zitagenda neza harimo ingene hatogwa abarongora amaproje, ni ukuvuga expert n'abanyamahirwe de gestion n'abanya recrutement y'abakozi nabo muri service de marché public, hanyuma n'amayitude marfet. Rero bimaze kugira ngo depart intango ibaye cyane mu ntango bitangiye nabi ntibishobora kugera neza, kandi sizi projet gusa no akarero nk'umure nuko muri ministere amaprojet menshi usanga hariho abaparteneri bazanye amafaranga ukamengo y'imfashanyo mugarama y'igihugu. Noba nk'akarorero amaprojet yatwaye amahera menshi, amaprojet nka projet hydroélectrique hydro-agricole de Kajeke imaze imyaka myinshi cyane, yatwaye imiliyaridi zishika nibuka neza hagati ya 9 na 6 igirokiga. Iyo projet yakoze mu kunyene byaranse kwikora, abayikoze nabi bakurikirana. Hari indi projet nayo nyene nubwo yuko yatwaye amahera menshi, ariko nayo nyene nkaho yifashe. Projet aménagement ya marée de la rivière Ruvu hagati ya komine y'Ubuku ya Muhanga na Tangara, na matongo y'operativu iriho. Ayo maprojet yo projet twari konsimira n'izi projet bigaga singombwa gufata ijambo ku mwanya muremure. Je nashaka gusa yuko gukemura mu bushikiranganji icyo kibazo cyangwa cy'ingorane nyine y'amaprojet adakorwa neza, kandi bafise uburero bw'imbere y'igihe ingene byari biragenda barabe neza aho biba bipfu, bisuzume barabe bareza kugeza ku maprojet kuko bibananira ibihugu bibananira kuhombera murakoze y'umutekano. Kuko ni ibibazo byibonekeza mu maprojet atari make, ahambere yoca ntanga akarorero yokurikirana kuko nivyo izo nzego ayo makomisiyo akurikirana zirajaho mugabo mwishirwa mu ngiro ugasanga biriko biragorana, kumbure bivuye kuri sugi bitakigenda neza, ari naho ngira ngo nsaba ko by'ukuri mu gushiraho ibisata uhereye ku ndongozi z'amaprojet, eka mbere
n'amakomisiyo uhereye ku bagira ibyigwa, reka mbere n'abagira ibintu by'amapasasiyo y'amashuri, ko boza bararaba aho bashyira mu makomisiyo bakabihweza neza kugira ngo by'ukuri bakore ibintu biri buteze imbere igihugu bataravye amahembere yabo. Aha kugira ngo ndavuga ku byo umwuga wa mushikiranganji yashikirije ati hariho ibibazo vyagaragaye ari uko hageze mu mwanya wa resource. Aho muca bumva yuko nasubiza itagenze neza, amakosa barayabona mugabo bakarenzaho uruhu rw'amazi. Aha rero nca nsaba haruhande yuko hashirwaho by'ukuri imigwi ibikora neza, n'iyo bishitse hakaba diferanse haze harategekanywa ibihano kugira ngo mwene uko gukora nabi bakorera bene igihugu bize birahagarara. Aha rero nasabe akurikirane muganira ngo kandi woba waramaze kurangiza ibintu nubwo bagiye barongerwa ikintu cyo gukoraho hahindagire umugambi byaragaragaye ko utari kukifatamo neza ku buryo n'intwaro wasanga yishinga byinshi, mbere ugasanga ntibagomba kumviriza iby'intwaro zivuga kandi ziko zirakurikirana ibyo bariko barakora. Ndibuka ko biri mu ntwaro hageze igihe ntanga na raporo yanditse kandi n'umushikiranganji ibyo bujejwe harimo n'ubworozi, iyo raporo irabashikiriye. Aha rero mu kurangiza mwashambaza ikibazo, numvise uburyo umushikiranganji yavuze hariho umugambi wari utegekanijwe ku mezi 10, mugabo gushika ino saha baracakora imyaka 3 iraheze. Naciye nibaza ikibazo, none ko bakoresha abakozi bakaba bari bagenewe gukora amezi 10 bakaba bakoze imyaka 2, uburyo bakoresha bwahavuye kuvahe, bahembwa amafaranga batumye cyane. Icyo kibazo bagomba kurangiriza urakoze y'iteka umushikiranganji yamaze kwemera. Hano hari ibyo bigize bizi bya efere kwiswara bamaze kubivuga, namwe ntimusubire mwandikane kuko umushikiranganji yamaze kubyemera. Ahubwo ibi byose muri ko muravuga ati ayo maproje yo muri minisiteri, maproje ya leta cyane cyane, si muri minisiteri y'abayobozi bonyine, kino nawe hari maproje yose kuri kugenda yanga imvira. Reka mvuge kimwe mwumve jewe uko ndabyumviye. Parfois c'est byiza, au niveau du suivi c'est byiza, au niveau de l'administration y'amakuru c'est byiza, au niveau au niveau des passages de marché c'est byiza, au niveau des sanctions zitangwa si byiza, au niveau du suivi si nziza. Donc autrement dit, sur toute la ligne ibintu bimeze neza. Kubera iki à mon sens, sinzi uko bajya bashyira amateka uko babibona, à mon sens hari ikibazo kiri muri administration centrale. Je ne peux pas vous dire ikibazo cyo muri administration centrale, kuko hari à la base abakoreshwa nta ngorane bafise, ils sont bien exécutés, ariko abakoresha bava hejuru muri administration centrale babyifata munani. Réponse ziriho cyane cyane, réponse ni ibiturimo, la déconcentration et voir la décentralisation. Iyo ni réponse yanjye kugira ngo
kugira ngo cette fois-ci bareke impara bakina bareke amakuru azoza gukurikirana ibibazo by'amaproje. Noneho bene vyo bazoba aribo nyine babishera n'ibipfa bakenera bikabatwara nabo bazoza ibibazo, ariko bonyine ntaza bate umwikuru mu bandi bantu bonyine babikiwe. Ico ni kimwe. Ni icya kabiri nzoshaka gusaba ko au niveau de l'administration centrale mukora une bonne planification y'ibi bikorwa by'amaproje. Une bonne planification même pourquoi pas une bonne conception. C'est pour bafashe n'ama-étude bubafashe kumbure au niveau de la conception, avec une bonne planification et un bon suivi et coordination. Tout ça, à une ligne, allez à la ligne. Et quand on va voir une autre chose, fatigue kubyo umushinga yashije urabona ifituma kibazo cyane ari institute yavuze aho ariko barakora bakageza kuri la compte ko hari utugiye comme si les études z'inzara y'ibonye hakaba recrutement itameze neza ko yavuze nk'umukoordinateur bashaka kuyobora bagasanga ni incompetent akarokita ubundi nabo bamwe bari babonye incompetent akarokita ubundi umuntu agasigara yibaza izi recrutement zigenda gute. Il y a une suivi efficace, donc il n'y a pas de suivi efficace. Nagira ngo kumbure bizazina kwamashana gusa yuko iyi raporo yakozwe muri fin janvier, ubu tukaba turi fin avril, kuvuga ko haheze 3 mois, kwiyo nta espoir par rapport à la mise en œuvre de la recommandation, kugira twumve yuko nkuko nawe yagiye approprier ameze atahetse mbega byadufasha gute kugira ngo twumve yuko ari espoir yuko basi ibisigaye yuko nayikorwa neza muri abakozi b'iteka. Tumeze nk'amakenga kuri izi proje turiko twaziraba tubona ko habaye ibibazo kandi nyine iteka yamaze no gutanga icyo novuga ko ari nk'intererano kandi gufasha mu gihe au niveau de la décentralisation de la concentration nyine baba babahaye abakozi bafise ubuhinga ubumenyi n'ubushobozi. Aho turavye kuri proje cyane patarebe harimo ikijyana aménagement amarezona byabo n'abaniheza inyuma yo kwamenaja sukari zone C, ariko ampe anamo iyo zone ariko bamenaja hari zone B si je me trompe pas, mugabo ni juste à la part ya canal Gaspard naho nyene hakozwe n'projet no muri ministère y'agriculture paybe bako bagaragaje n'aho nyene ageze ku mpera y'izoroshi, ariko turavye abantu nyene aménagement bako yaheze nagiye kwaba tubona by'ukuri ko hameze nabi cyane, abantu bari bizeye ko bazoka mu mwimbu mugabo uwaturiko arahakorera. Twagira ngo dusabe umushikiranganji ko iyo yabiza cyaba mu buryo leta ishobora kuba hariho umushikiranganji canke nyama hariho amanurika yoba hategekanijwe kuri proje patarebe ko batoheza ngo barabe ko ubwo iyo parti bavuga ko bamenagement nagiye kuraba sinigire yagize amategeko kuba bayimwere sigiye kurafana ko ameze nabi kumisa ashobora ducyaka ashobora gusimbuka na gestion itameze neza situ nyabo suivi hagati ya n'abakora no koperative y'abari munsi kugira ngo bagere entretien eka n'ibindi twaba transformateur hari bito turavye na pompe hari pompe amazi kugira ngo yige umuceri tukatumva amahera bahera batashaka kamere cyose kugira ngo bose tubona yuko hari ibibazo kuri icyo gice
reka mbere n'izindi mari zabayamajene nayo proje payibene haba muri parti y'Ugambura cyane parti na Kawiyeri bavuga ko bari yamaze kuba neza ngo tuzabera no kuri kujyana na gestion realisation z'abacu kugira ngo bigende neza tubona yuko haca iminsi mike tugasanga byamaze kubomaguka hanyuma icana naco bumvise ko babonye iyo parti idashobora kuba amenaje waciba bafukuza kugira irrigation primaire kuri de bassin d'Est kugira ngo baze si baba babanje kubaza bene igihugu baho hantu ko bakabereka n'izo bassin d'Est iyo irrigation primaire izokora kuzofunkisiona kuko tuba turabiraba mbere no kurisha amapango solaire kugira ingwane zabo no kubavuga ko hazo byinshi tubona yuko sinumva nta shingiro gihari mugabo tubona yuko ubwo buryo bushobora kuba ari bwinshi bari kandi bakorera neza bakora ikintu cy'ukuri shingiza bene igihugu cyane cyane amenaje parti kandi neza kandi yo byamajare ikanasitu no gufasha kugira ngo ijya kwitwashite bijyanye n'imitungo y'abantu n'umwavu bashobore gufungira kuko ubona asanzwe n'imbaga ndakubura kugira ngo na gestion des infrastructures kuboneka turavye nta minirize imubatswe ubona yuko ikibazo cy'uko itarabona abapremier bashobora kuyikoresha tukaba twarigize hari zazize zubaka n'ayandi mahanga ariko arakora ko muri minisiteri y'ubutabera kuri uburyo urashe turi kumenya kungende la pérennisation des acquis zose twabuze byagombe fonctionner kuko birashoboka mu gihe nyango uraba abishoboye cyane cyane n'abandi bari muri secteur kandi babishaka kandi bakaba suivi très rigoureux murakoze umutekano mu mashamba y'abantu murakoze amyitwa sana inshuti genze neza agomba kubaza ko umushikiranganji mbega mwebwe murabona yuko rokode y'amashe publique itakijanye n'ibintu nimba naho mubona yuko itakijanye n'ibintu muravugana na mugenzi wanyu ajejwe ikibacaye cyakuriho rokode y'amashe publique yatezwa kugira ngo isubirwemo uramubwira yuko uraba yuko rokode y'amashe publique yosubirwa kuko haheze igihe dusaba yuko rokode y'amashe publique yoba revize ikajana n'ibihe ntabwo kabaza ko mbere nagomba kubaza abakozi b'iteka bamampaye ijambo mwakoze jewe nani mu gisagara cya Kirundo bari kugira amafaranga akoresha amafaranga birama mu mwaka amasinzi hafi indwi ubu yose ari mafi ari amafaranga kandi agira bayashyire hafi yaho nyine agira mbere irrigation primaire jewe si ikibazo ku mafaranga ibi byose bakoresha amafaranga mu kanya gato ubona bifuye hari ikibazo rero mu gihe ayo matangi yubatse manini cyane kandi ari hejuru ku misozi kugira ngo ashobore igihe hose hari amafaranga nibaza ko umuntu aba yarasaze ayo mafaranga bo kwitonda ayo mafaranga bakagabana bagaranze kuko twari kuvuga mu mishinga igihe kimwe tugiye kugira ngo amafaranga bobo mu buzima taxere dukoresha ziba dufise garanti kuva ku myaka 25 zikomeye aho twebwe si garanti y'amafaranga dukoresha cyane cyane ikibazo ko kudora garanti bakayisaba kugira ngo tutamutse kasasira none ko mwayemeye muhindure izi recommandation muzihindure muzishyire muri plan d'action kuko mwumvise kubijyanye n'aya maproje muzihindure izi recommandation muzihindure muri plan d'action basi rero tuzobakurikije ijambo n'igiwanyu Murakoze nyaniteka mukuru n'abashingamateka b'Uburundi kunyongera ijambo ntabwo ari gushimira honorable Sylvestre
avuga ati ibyo nafashe mu mutwe avuga ati hariho n'abakora ibikorwa bikagaragara yuko bakoresheje umugabo n'ahantu bihuza haraba kugira ngo kwisubiriza ku bikorwa biba byakozwe mu hagarara twafite inama batubaza yuko turafise n'abakirisiti muri minisiteri iwacu cyane muganga ababa bakoresheje bashinzwe tugiye kubana hanyuma navuze kandi yuko porojegita nationale y'ibyerekezo bahara aho niko ngo hatari tumeze neza ati minisiteri igiye reflexion profonde bituma bigorana nibyo twafashe nka nama murongera ijwi cyangwa kugereza mikoro tugiye kuraba mbega bituma ikituma n'igihugu baba nyarugenge ntibibuze kubera ko tugiye kuraba usanga kandi nishyura abantu n'abandi je nasanze ibikorwa byo kwakoresha kenshi bikorwa n'abandi nyine usanga ava muri projet mu bikorwa by'amavuka ariko yibuka akageso yafise hariya arafashanya n'ahagiye rero gukunda bikomeye hanyuma hari abantu kumenya mu bijyanye na guverinoma ugasanga banki zo gutanga amafaranga abaparteneri zo gutanga amafaranga bagomba guhajanaka usanga rero mu gihe bashaka guhajanaka habagomwe na hagati ya minisiteri ibyo bigatuma rero n'umugore we bameze nkazo kurangiza mu bihugu byaza kubonana bitabura naho yuko n'ubwoko nabyo bakomeje bagasezererwa ariko bitaba habaye muri ubu buzima ariko umuntu nagira ababakeje rero ni ibintu turabona ngo twatwarira tugirira n'abaparteneri kugira ngo ibibazo bimwe tureke masiga aho bimwe kugira ngo tubitore nyinshi Honorable Tantine nawe yakoze cyane yatubwiye yuko twuraba neza aya makomisiyo dushyiraho ibyo nababwira aya makomisiyo niba abandi ngo imitongo bava muri iri bimukira mu bihe ugasanga ni babandi n'ibyinziro by'abandi bigenda bihinduka mu bijyanye n'ibihe bigatuma tuguma tuboneza uburane havuga proje ugasanga ni babandi nyene na vya vyiyumviro vyabo babara muri ya proje itakunze baca bigazana muri proje ishaka ugasanga tuguma tuboneza uburane rero yavuze na proje PL d'Alger n'ivyo ni proje yarangijikiriye kubahwa itagigejeje neza kuko yarangijikiriye itaraheze ibikorwa ku buryo ndetse ibikorwa bimwe bimwe byagiye bwahawe ayandi maproje kugira ngo abikurikirane rero gukurikiranira hafi amaproje nicyo dushimire ndetse cyahora si bishasha n'abajya gutangura n'abona akurikiye barabikora baragira amadesante bakaraba bimwe ariko n'urugamba rwo kwitondera cyane kubera ko banashaka si minisiteri yonyine kuko na finance yaje minisiteri igihe ubutunzi irajyamo usanga bwerekana ubwo turinda kujya kugira ngo turabe icumurongo kutagenda neza amahako yavuze ati mbere none ko umugambi twavuze waruteganijwe ku mezi 10 hanyuma ikiringo kaba cyararenze amahera ava hehe bimeze gute ikiringo nabo cyarenze amafaranga ntiyabindi abadekisi kuvuga yuko yarabaye kudindira hama bisura gutangura gushasha amafaranga abona ku badekisi kuvuga yuko yakunda atanga n'ibiteka mu bwenge bw'ibyo mwatubwiye twatanguye ubwo mudahageze kuyandasha kubera twabikora kandi n'ibyo kuko nari babwiye ibibazo umengo byamara bya bindi nyene tugiye kuraba gahoko kuki na rezetide nuko bivuga tugiye kuraba rezetide bazusanga ari babandi nyene umengo nibo bonyene baba babishoboye imyaka n'imyaka kubera baba bazi devisi ahantu hariya bashaka devisi kubera ko babandi nyene cyo batoke iyi projet twayikoze
natwe tuzatugira niho bipfira tukabona umenga icyo twebwe twokora ni ukuraba abagize komisiyo runaka mbega baguma ari ba bandi ko tuzi muri irya byanse ubundi bo baje kuzana bishasha bindi rero ibyo turabona yuko tugiye gukurikirana ikindi nyine mwavuze nk'uko mwavuze n'iteka nivyo no muri administration centrale bitwera dukomeye yuko dutera kubera hari ibintu usanga tutakurikiranye neza dero debi dero montage du projet ngo tumenye neza ivyo biri muri projet tuhava bidashika ko cyane bashize mu komudevisi rero ivyo turabizi kandi tugiye gukurikirana n'umunsi tugiye bimaze kuba bimenyekana ubu turashinga ijisho cyane kuri projet ntango itangura ndetse n'amadesante menshi na cyane cyane yuko twasizeho muri minisiteri icyo bita amasegre de suivi hariho abakozi ba minisiteri twafegisi ku maproje amwabo kugira ngo bagende bakurikirana nk'amaproje ya FIDA hariho serire twaseza iserize yo gukurikirana ibikorwa by'amaproje ari finance par FIDA kugira ngo babonye agatosi karimo batumenyesha hakiri kare kandi turakora neza ko abajejwe serire abonye ikosa hakiri kare cyane tubwira haba natwe tukajya hamwe nabo muri FIDA tugatoresha hakiri kare turiko turimvira rero ko inyinshi haba muri amaproje ari uko chaque projet tuyafectable serire ijeje gukurikirana ibikorwa serire ministère hanyuma nk'uko mwabivuze n'iteka nk'uko n'ibyo decentralisation hakuba munsi ngira kumbure n'aba administratif bo kumva yuko ibikorwa biriko birabera mu komine iwabo cyangwa mu ntara iwabo gukurikirana cyane kandi duhiwe duhishije none no musariho departement ya agriculture élevage mu makomine n'abantu turiko turabegerana cyane kugira ngo ibikorwa byose bya ministère cyangwa by'amaproje bagende bakurikira hafi y'ijisho rya administration communale sino mu komine gusa bagira no mu zone kugira ngo projet bigira ko ibikorwa mu komine cyangwa mu zone bakurikirana neza yuko ibyo biyemeje muri montage ya projet bakora bikurikirana barakorera icabone planification n'ibyo nabyo twikubwira kugira ngo turahamwe turamire kandi duplanisha turi kumwe n'abaduserukira amazone kuko ni abo nibo jisho ryacu hariya mu zone honorable comme yaragiye kumushyira mu mpinga azavuza ati mbega none ko iyi raporo yatanzwe muri janvier ubu tukaba turi fin avril bimeze gute aracyari kwa kundi turavye raporo ivyivuga reka ngerageze kuri bimwe bimwe kubabwira uko bimeze nk'uki kukijanye n'ibibanza byari bigaragara muri izi projet haramaze kubaho recruitment y'abakozi baza kukira ibyo bibanza byari bigaragara uretse ikibanza cya responsable wa suivi evaluation kitaramurirwa umukijamo mugabo ivyo bindi bibanza byose biramaze kuba biri okiri hanyuma ku kijanye no gusaba yuko abakozi baya maproje bagenda gukorera muri zone d'action kuvuga hariya mu Kirundo baramaze kugenda kubera ko hariho ekipe nshasha iyo ekipe nshasha twayirekomanze yuko ikorera mu Kirundo ikimenya baje mu gatondo bava mu Kirundo turabikurikirana neza bari mu Kirundo ikijanye na etat financier naco nyine tukiriko ikimenya n'ubu n'umunsi raporo financier amaze kuba transfer mu niveau ya banki ikijanye na irrigation communaire honorable Tribert yavuze afite amakenga avuga ati none ngo onye ngo bamwaravuganye nabo vyega abo muri gamitimo kugira ngo bavyumve bituma muhinduye muvuye kuri aménagement y'amarenya yavyabo mukaja kugira irrigation communaire ivyo vyarabaye
ndetse no mu bihetse harabaye guhura n'ababenefisiyeri b'iyo irigasiyo komine kuvuga aho kuri iyo mitumba babaganiriza kugira ngo bamenye ibiriko birahakorerwa ivyo ari vyo. Noneho bana indemnisation hatabaye kuvugana na bene ivyo ko hariho ibikorwa bica mu mirima ya bene amatongo, harabaye rero kuvugana na bene ivyo kandi bagenda bavugana selon les étapes projet iba igezeko. Bana bijanye n'ishura honorable Kombe ikijanye na amahanga de stockage kugira ngo bigende neza habe gestion y'ayo mahanga, amakomite agiye kugera amahanga yarashizweho kandi yaraganirijwe yarabaye forme kugira ngo bamenye icyo bategerezwa gukora. Ikijanye n'abaekipema amwe atabaraboneka navyo nyene birambuka. Ikindi nacyo ni ikijanye muri amarekomandasiyo yarageze kuvuga kuko amarekomandasiyo amwe uno munsi azaratora inyishu. Ikijanye na minirizeri burya minirizeri bubahwa sufa kuresponsabiliza n'importe qui ikintu cigwa neza cyane cyane ko kiba ari ikintu caguze kandi kiba kiri mu karere. Rero twaragiye hamwe turumvira uko vyogenda turavuga tutite byose tugenda kuraba abofata iyo minirizeri bo bari bandi. Rero harabaye appel d'offre zitatu kugira ngo muri appel d'offre habemo bose bisangemo, baba abagize amakoperative, baba abavuka komine y'aho hantu kugira ngo babeho kandi neza baramukurikiranye. Amakoperative arimo, abavuka komine baho harimo b'incabwenge kugira ngo bazokurikirane uburyo iyo minirizeri ishobora gufunkisiona atanguranye. Amahanga de stockage n'ibihugu biri ngaha akarorero utanga nka hanga de stockage yo mutwezi yarabaye receptionne, izindi zitaba ziraba receptionne habanze ngo tuke tuba tumaze navyo biriko birashika kugira ngo ibibuze byose biboneke. Byumvikana yuko amarekomandasiyo atari make ariko arasa n'ayatorerwa inyishu ahambuze bike bimwe byerekeye amarekomandasiyo kandi ko mwabidusabye tugiye kubandanya kugira ngo noneho iyo plan d'action twisunga kuri amarekomandasiyo ko yangoroba les activités zose z'aya maproje. Mbandanije n'ibibazo umwubaha visi perezida yabajije ikibazo undi visi perezida yabajije ikibazo ati mbega none ko ati muba mwaravuganye na minisitiri ajejwe iby'ubutunzi kugira ngo arabe ikorero ryanyu vy'ukuri tuvugishije ukuri uno munsi code de marché public bijanye n'ibihe n'ikimenyamenya tugiye gusaba bivanye n'ibyo dusaba natwe bo muri bineyage tujana n'umwanya tujana n'amasezo. Iyo dusabye rero muri marché public kugira abaturabire abo marché bayataje kugira ngo binyaruke, hari igihe biteba bigaca vy'impacta ibikorwa n'ivyayizamu ugasanga hari ibyari gukorwa muri uwo mwanya biciye bipfa. Rero niho mvuga ni code de marché public bijanye n'ibihe kandi na minisitiri wa finance arabizi, turamusaba sinajewe gusa nandi minisitiri babikora kutuguhurizaho, turamusaba yuko yobari revision kugira ngo tujane n'ibihe twinjire mu mbonana nzoza apana gutakaza umwanya ibijanye na code de marché public kuko hariho bimwe bica muri marché public kandi iyo bitari guca byari gukunda bigatwara umwanya muto bigakorwa umwanya muto. Honorable Minisitiri yavuze ko afise amakenga ku maplaque solaire aya aza gufasha kugenza amazi. Nivyo nanashaka ndeka tuve kuri kote iwacu kuvuga ko sasa turabizi ko amaplaque solaire aratakaza ingufu mu mwanya muto bivanye n'aho aregesitara cyane bivanye n'ubukomezi yakoraho. Iki rero yatubwiye dukibuye n'ivyo turashobora kwesitara amaplaque solaire hano hashyizwe nk'amezi atandatu ugasanga n'igifungo
bikomeye bigatuma navyo kuko vyari ibikorwa bidakunda mwakoze kudutunga kumbure tuzorondera abahinga baba bari mu kintu babizi neza kugira ngo baze baturabira sinema bagisomere gusa rero n'ibindi bikoresho bishobora kubisanga nta kintu biba kiye binyene biharaba n'ibintu bwacu bamwana mwakoze cyane biteka birabagerageje gushaka ibibazo n'amajisho mwakoze hano cyari ikiganiro kandi rero no kujya mu cyo kugira ngo mukurikire suzi mikore neza murabe itakozwe hanyuma itakozwe mu birokoke ku yindi karangirira niko aho tubafasha cyane kuko tuzosanga yuko nk'uko natwe n'abashaka bateka tube nta batari kubera ko igihe cyose tuba turimo tubara iki cyakozwe après la semaine iki cyakozwe kitakozwe twe dutanga izindi consigne kugira ngo ikinyaruka bikorwe vuba gutyo muzosanga ibintu binyaruka bimwe byo kurindira kugira ngo muzoshyire mu makomisiyo twebwe hano iwacu nta komisiyo dusupervize nabo kubera ko ibikorwa tubikora iminsi yose nyene byo bijejwe cyo twahamagara muri komisiyo yeraje baca batubwira bati igikorwa n'iki kirakorwa neza iki n'iki n'igikorwa kiratugora tukayamukosora dutangaza urumva rero ko byobafasha sur des programmations très courtes byobafasha cyane ko muzosanga n'ibyo byose twagiye tuvuga mu cyaro cyakozwe mu cyaro ngo bijyanye nabyo mubibona mu kugera barimo batazana ati kunyamuka bishingiye donc rero muri makeyi turumvise turashimiye baduhaye icegeranyo turashimiye umushikiranganji ko yahuje n'abo mu mugwi kandi n'abashingamateka bandi ibyo bagiye ibyumvo bagiye batandukana ari ibyumvo byaje koko biza bikompleta biza ibyuhira ibyamaze kuvugwa kandi nabyo ni mukamwe yagiye mu mushikiranganji mukamwe akumvise neza uburyo mwiyemeje kubishyira mu mbere reka rero babwiye ko raporo tuyakiriye turayakiriye tutirindire mugabo ko mu minsi imbere tuzobahamagara ikindi gihe cette fois somo kugira ngo tubyariye kandi natwe igihe turakize turafise tableau yize tableau turatobaza tuti none iki arahejeje iki arahejeje nta bindi tuzotubabaza kuko bijya byo gusigura arigiye gusanga twataye umwanya wo kuvuga n'ibitabereye cyane bidakwiriye udatobwira tuti muri ya raporo tubwire iki cyarakoze gusa dusanzwe cyarakoze twabwira ati murakoze cyane n'imibanire nibyo byiza n'ahandi igihe gucamo inkabene turashimye turagengutse igikorwa rero aho umuntu abagize ibibazo igikorwa cyagiriye hano tubifurize kubandanya kurangira mu bindi bikorwa mugiye kurangura ni byinshi abizi ni byinshi pe niba byonyine mwongeye kubishyira ku meza usanga ari byinshi hakajya mu bagiye kuvuga ngo tereka ntihahane aha rero deconcentration decentralisation ntimuze mufate babandi nyine ngo bamanurane mu nzu mu ntara n'amakuru ko muzaba mugiye kubatubera kandi bataratanga ibyo byose mukabirabe neza rero imana gafashe babe hafi kugira ngo bandanye bakurikira ibikorwa byaremereye ariko uri kumwe n'imana nta ngorane zizatuma usabe rero waduheje turashize amaregisi